Harya umwami kugira agire abagore benshi hari ico vyavako. Ico vyavako, urabona iyo umwami avyaye nk'umuhungu, umuhungu wiwe ariko arakura yaca yitwa umuganwa. Kandi umwami kugira ngo yihubuki, birya bavuga ati kwihishano, kwiyahura. Uko akura, baba baramuteguriye igiseke bakagishiramwo ubufu, umwami akaza aragenda ahonyoramwo. Uwo muhungu wiwe nawe akaza aragenda ahonyoramwo. Uwo muhungu wiwe amaze kunganya ikirenge na se, haba hageze ko se wiwe apfa. Uyu munsi tuvuga ko kwari ugupfa, kera bavyita kwihubuki. Se rero yaca yiha ubuki, ntibwari ubuki burya bashira mu mukate. Kwari ukwiyahura, yiha ibintu bimwica kugira ngo apfe. Nukuvuga umuhungu we amaze kunganya ikirenge na se, se yaca avuga ati ndapfuye. Kugira abagore benshi rero ico babikurako, yaca agira iki? Yaca harura ati jereka ngira abagore benshi. Uwo muhungu wiwe azomusubirira, ntiyemera ko azova ku mugore wa mbere. Nico babikurako. Yaca amurondera kuri urya mugore wa nyuma kugira ngo uwo mwama baratwara imyaka myinshi. Kuko hamwe bishitse akamukura ku muhungu wa mbere, nta n'umwaka ari gutwara. Hari n'igihe uvyara umuhungu agaca kuza ururenge hakiri kare, nawe haba hageze kuhwera. Uwo rero yaba azomusubirira, yava ku mugore wa nyuma, barya abagore ba nyuma kugira ngo uwo mwami abe aratwarana gatoya. Nico vyavako rero.